nagomba gufata kano kanya kugira ngo ndabatumire mu gikorwa kidasanzwe Afrika izohaguruka iyo benshi bazi nka Africa shall rise kizotangura mu ndwi iza kuwa kabiri isaha 9 gihere ku munsi wa gatandatu mu gitondo kandi ico gikorwa kikazoba kiriko kibera Igitega ikarera mu nyubakwa z'ikigo Gitega International Academy aho bita muri GIA kwa rya shuri niyo tuzoba dukoraniye kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa gatandatu mu gitondo ni abantu bazokwisoza. Samuel Ndayiragije umwungere mu ishengero isoko ry'ubukiriro nagomba gufata kano kanya kugira ngo ndabatumire mu gikorwa kidasanzwe kiriko kirategurwa kizotangura mu ndwi iza kuwa kabiri isaha 9 gihere ku munsi wa gatandatu mu gitondo kandi ico gikorwa kikazoba kiriko kibera Igitega ikarera mu nyubakwa z'ikigo Gitega International Academy aho bita muri GIA kwa rya shuri niyo tuzoba dukoraniye kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa gatandatu mu gitondo ni abantu bazokwisoza. Ibikorwa byacu rero ingana bitegekanijwe no kuvuga kuva mu gitondo gushika saa 10 hazoba hariho ivyigwa by'abantu bashoboye kwiyandikisha abungere batandukanye hamwe n'abinginzi ariko kandi imigoroba yacu kuva saa 11 kugeza isaha 1:30 z'ijoro kazoba ari akaryo ko gutumira n'abandi benshi batandukanye bazoba bahari. Ico gikorwa rero citirirwa Afrika izohaguruka iyo benshi bazi nka Africa shall rise. Ariko imbere yo kubatumira ushobora kuba wibaza ati mbega Africa shall rise niki mufise intumbero iyi. Muri make iyerekwa dufise muri kino gikorwa ca Afrika izohaguruka ni uguhimiriza canke se ugukangurira indongozi ku nzego zose zitandukanye haba mu ishengero n'ahandi kwiyumvira barengeye impome zine zaho bari biciye mu gikorwa cyo gutegura ab'Imana yabahaye no kurungika beza muri bo kugira ngo bashikire isi. Iyo niyo ntumbero yacu yo muri Africa shall rise. Ifise amapiriye ane aho twebwe duhora twintervena mu bikorwa bitandukanye. Igikorwa ca mbere rero dusanzwe dukora ni igikorwa twita discipleship, igikorwa kijanye n'ubwigishwa bwa Kristo. Iyo rero tuvuga ubwigishwa bwa Kristo gusa ni ibikorwa byagutse. Nkingi ya mbere y'ubwigishwa bwa Kristo turota tubona abantu n'abakozi b'Imana bo hirya no hino bariko barakura mu bice byose bigize ubuzima bwabo. Aho umugabo wese w'umurundi cyangwa umurundi kazi ashobora gukura mu rugendo rwo gusa na Kristo mugabo kandi agatunga umuryango wiwe ntarera amaboko akiga ingene barondera ubuzima akiga ingene bakora akiga ingena biteza imbere. Urashaka kubaza uti none ni kweri ki mu bikora biciye mu ishengero. Kubisanzwe ishengero jewe ndarisigura ko ari karahara mu ruganda ntibacure. Ishengero riri ku mitumba yose, ishengero riri mu makomine yose. Rero duciye muri ryo niyo twatanguye twigisha indongozi bakazi. Ariko intara za mbere twahereye ko zitandatu tuzihejeje izindi twatanguye vyarahavuye vyaguka ubu tugiye mu ntara dukorana n'abajejwe intwaro abajejwe ubuzima bw'abantu mu kibano indongozi bose bakaza kugira ngo bigire hamwe. Ico gikorwa rero nico twita ubwigishwa bwa Kristo kandi tuba turiko tuvuga cyane ivy'iterambere rishingiye ku bice byose bigize ubuzima kuko twizera neza ko iterambere rirama giza suko abantu bama bizeye inze mugabe iterambere rirama kandi giza n'ijambo ry'Imana rishingira intahe n'iterambere rishingiye ku cyo umuntu afise. Nibwo buhinga tumaze igihe twigisha abungere n'indongozi hirya no hino muri kino gihugu cyacu tubigisha ubuhinga bushingiye ku byo bafise apana ku byo bahajije. Tubereka ko wotangura neza nuwohera ku vy'Imana yamuhaye kuko nta muntu numwe agaragara nta kigugu kibaho agana amajambo y'abana b'abantu ariko mu muntu wese Imana yaramushizemo ikintu akwiye gukorerako. Ivyo rero ngira turabandanya tubiganira ibishinga ntaye ni byinshi hirya no hino
hino aho abantu bamaze kugera aho bageze. Hanyuma inkindi nkingi ya kabiri Africa Shall Rise ikoreramwo, uretse ubwigishwa bwa Kristo, irakorera cyane mu kintu twita amasengesho, ariyo twataziriye ewe Burundi inginga. Kubera amasengesho nuko amasengesho ni kirumara, umuntu wese arashobora guhindura ibintu ahaherereye akoresheje amasengesho, kuko iyo abantu bari barasenga ni ibintu vyanse mu miryango yacu, mu mashengero hirya no hino, hokuru ya nyuma twebwe tukora cyangwa aho umukirisu akwiye kuja, akwiye gusenga. Kira noneho ntidusenga nka option ya nyuma, dusenga nk'ubuzima, kuko amasengesho nibwo buzima bwacu, ni ari naco tuzoba turiko turakora Igitega, kuko dufise imitwaro tuzoba tugiye gusengera. Iyo rero nkingi ya kabiri turayikora, aho tugana tugasengana n'abantu batandukanye, turiko dusengera igihugu cyacu, turiko dusengera imiryango yacu, turiko dusengera hamwe n'amashengero yacu. Izo institution uko ari zitatu turazisengera cyane, kuko mu ijambo ry'Imana ziraboneka ko ari institution zashizweho nande n'Imana. Iyo ni nkingi rero yacu ya kabiri. Hama yindi nkingi ya gatatu ni nkingi ijanye n'inyigisho z'abapastori, inyigisho z'abungere, ari gikorwa ca Makiba. Mbere y'umwaka tugeze kuri edition ya 4, ubundi burici mu kwezi kw'indwi mu ndwi ya kabiri tuba dukoranye, turiko turigira hamwe nk'abungere kugira ngo bige ibitandukanye kandi bagenderegwe n'Imana, aho baba bavuye mu ntara zitandukanye amajana 3 arenga, tukaza gukorana. Kenshi dukoranira hano tuko turahimbaza Imana, twigira hamwe kugira ngo tube indongozi nziza, kuko umwungere nawe n'umurongozi, kandi we mushiramwo atewe intege yorongora abantu neza. Nama ndabibona ku ishure, abarimu, abakora ibikorwa bitandukanye, bose bagenda mu mashengero. Rero iyo ishengero ritifashe neza, biragorana ko abantu bakura, kuko riterera byinshi mu kibano, riterera byinshi muri societe. Hanyuma rero inkingi yacu ya nyuma ya 4 dukoreramwe muri Afrika izohaguruka, ni inkingi yo gushira abantu hamwe, ariyo twita amakoperative. Kubera ko tugira amakoperative, aho twaciye mu ntara hose turiko turiga, ivyumviro by'abantu birahinduka, abantu bagasigara babona ubuzima bwabo, bagasigara bavumbura ivy'Imana yabahaye, batari bazi yuko bagize gute, batari bazi yuko bafise, bagaca batangura kubikoresha. Ko umuhinga n'uyu, umuhinga n'umenye icyo afise akagikoresha kandi akagikorana n'abandi. Rero turafise vore ya 4 twintervene namwe y'amakoperative, aho muri buri ntara turota tubona amatongo manini abantu bariko bararima, bariko barashiramo umwete, nk'uko mbere na se Barundi aguma atera kamo abarundi n'abarundi kazi uga n'umugambi w'Imana uva mu ijambo ry'Imana, kuko ugukora benshi bazi yuko ari ingaruka y'icyaha, ariko gukora si ingaruka y'icyaha. Oya, ugukora kwamyeho n'imbere yuko umuntu agwa. Uhereye mu itanguriro igice cya mbere n'icya kabiri, Imana ngo niyo yari mari gatongo, niyo yari zigama, niyo yari tunganye ikire mu muntu kugira ngo aribandanye abandanye arikora. Rero igice cya gatatu igihe umuntu yagwa, cyaje akazi kari gasanzwe kariho. Rero mu byo twigisha tuvuga duti abantu ntibakwiye kugira ubunebwe, kuko bavuga bati ivyo gukora ni ingaruka yo kugwa. Kubera ko ugiye gukora, ndagiye gukora sha Adamu yaradukwegeye, ntidukwiye gukora kubera ko Adamu yadukwegeye, dukwiye gukora ko ari umunezero wacu, n'Imana yacu niyo yatanguje akazi. Gukora si bibi, gukora ni vyiza. Rero Bibiliya igacivuga ati nzoca mpezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu. Twigisha rero abantu b'Imana ko baja hamwe bagakora, kwiterambere nirizanwa n'amasengesho menshi, nubwo amasengesho ari nasubirizwa mu bikorwa vy'iterambere, mugabo iterambere riza abantu bakuye amaboko mu mpuzu bakagenda gukora. Ivyo rero hirya no hino mu ntara niko turiko turabikora, ni muri vore ya kangahe ya 4. Rero nagomba sozere ndabatumira muri kino gikorwa kizobera Igitega. Kizoba ari gikorwa kidasanzwe cyane, dufise ivyigwa bitandukanye, tuzoba turiko turigira hamwe na bene data bazoba ariko baradufasha kubitahura. Tuzoba turiko turigira hamwe icari cyo iterambere n'uruhara gushengero mu bijanye n'iterambere rirama mu gihugu cyacu. Cyo ni kigwa gikomeye cyane, twifuza ko abantu bazoba ariko baratahura. Tuzoba turiko turigira hamwe ivy'uburongozi, ni gute umurongozi ari umurongozi mwiza. Tuzoba kandi turiko turigira hamwe ibijanye cyane ni gute tukwiye guharirana, kuko hirya no hino twahuye na byinshi bitandukanye, ivyatubabaje ni byinshi, kandi gitandukanya abantu cyane n'agatima kaba kari mu muntu kataraharira mugenzi we. Mugabo ntazoba arazita kubitana amahembe, mugabo ni gute twifata mu gihe hariho abantu batahuje. Ni kigwa gikomeye tuzoba turiko turigira hamwe, nkuko muzi kahise kacu k'igihugu turagomba ko abantu bagira gute baharirana. Tuzoba turiko twiga kandi ibijanye n'ubwizigigwa, mbega abantu bakwiye kubagarira gute
iyi mwemu y'ubwizigirwa ku kazi n'ahandi hose, kuko munyemerere tuvuge duti abantu bakwiye kuba abizigirwa. Cishijemwo murambona ndiko ndabiraba hirya no hino, umuntu ashobora kuba ari ku kazi kabandi kamisi yose akoramo, kandi ari mukiristo, kandi ari umuntu w'Imana, mugabo ugasanga wifi y'akazi niteresharije amafilme, niteresharije ibintu vyose, ugasanga warayihejeje. Nkunda kubarira abantu ni maripo ni hapa duniani, ubikora kuryo nawe ugasanga muhira umukozi yatekesheje ibiharage gaze mu minsi mikenya, usanga na gaze yawe yaheze. Rero tugomba kwirabira hamwe ni gutabantu bakwiye kuba bizigirwa uhereye muhira aho baba, hanyuma mwishengero, mu gihugu, mu nzego zose zitandukanye Imana yagize gute, Imana yaduhaye. Ni ivyigwa bikomeye cyane. Nifuza yuko muzobana natwe Igitega mukaza kugira ngo tuhezagirirwe hamwe. Nagoma ntera kama abanyagitega bariko baradukurikirana, bari hafi aho bizoba biriko birabera, ndabatumiriye kaze gose kugira ngo twigire hamwe. Ukwiga ni ikintu kidasubirizwa, kandi turinda dupfa turiko turagira gute, turiko turiga. Nagoma ntera kamo izindi ntara zose abazobishobora kaze, ariko kandi nabo bitazokundira twagerageje kuzoshiraho ubuhinga bwo abantu bazobikurikiranira aho bazoba bari, kubo vyagoye mugabo iyo siyo option ya mbere. Nagoma ndangize ndabashimira cyane ko tuzohurira Igitega, hanyuma mvuge ngo Imana yo mwijuru ikomeze kuduhezagira, ihezagira ishengero ry'u Burundi, kandi ihezagire n'igihugu cyacu, ihezagire n'imiryango yacu. Murakoze.